cyane turabishimiye ko mudabifungurwa nubona mukaronga ibimara twongera kuko turashonje cyane no kuri inzara ni nyinshi nkandime twahora turima twazira twawe n'amazi ubona ko ufite twikorako yo ndanezerewe cyane kuko ngiye kuronka utwojya bugera ari kurara inzara nukuri mbona Imana ibahezagire sinumvikane no bivuga ubu nukuri twasimye kuri abo bana bacu baduhaye ako kantu nubundi barasubira kandi biyungangane batuzanire nkuko bari bongeye kandi kugira kuduha nkanje ndetse nk'utwana tune twiga singira umufasha ndabura umutahe n'ikibazo Imana ibahezagire fasha nawe warafashijwe novuga ko muri no mwanya turi umuryango munini umuryango w'abantu bafise imitima yo gufasha nta bantu bakuze barimo turabajene sinovuga ko Yes, bakunzi banda TV nizera ko meze neza nko nanjye meze neza. So guys, uno musi nabana ko twaberewe twambaye fresh kuko namusi twiteze ibintu byiza cyane ngo mubona ngaha hari abantu benshi cyane kandi benshi n'abamama. Rero nagomba ndabashikirize ko umunsi turi ahantu hariko arakora ibikorwa bya fasha nawe warafasha ico aho ari ibikorwa byo gufasha abantu batishoboye. Uno musi rero bakaba bagendeye mu Gatumba
aho bariko baratanga imfashanyo ku bantu batwawe n'imvura bagatwarwa n'utwabo gushika no musa atakintu kibafise kibafasha. Rero guys ndasavye yuko imbere yuko tubandanya ibindi byose bandanya mukurikirane ko bikorwa biza kugenda hama ibindi turaza kuraba abatumire bacu baratubwira ingene babiteguye n'ibindi. Mutama turabana mukishana. Mwaramutse neza. Mumeze neza. Tumeze neza. Yitwa abana. Nitwa Sinimoja. Sinimoja muba mufise nk'imyaka ingahe? 71. 71. So ja ndashaka mumbwire neza iki gikorwa cyo gutanga ibintu mwebwe kwanza babahaye uduki. Mbampaye patron n'ishati n'ibifungurwa. Ipataro n'ishati n'ibifungurwa we wavyakiriye gute kuri we? Ni umunezero mwiza cyane. Ndashaka neza ubwire abantu aho mubaye mu karere murimwo bimeze gute, ibibazo mufise nibihe hari? Ibibazo dufite mu karere turimwo nuko twifaza yuko mwe ducura twava mwayo mahema kadufasha tukukubira namwe dufasha kuko naho twotatushikira hanze inzu zarabomagutse ntanze dufite twoshikiramo. Ego turumva yuko mufise ikibazo kinini cyuko ataho mufise mutuye, ariko abantu abajene abasore nabo batafise ibintu byinshi ariko bafise umutima wo gutanga biyungunganije baratanga bimwe mu byo bashoboye. Ndasavye nikiye kintu mwo basaba bo bakorera kitandukanye n'ibi bintu byo kuvuga ati babarondera inzu, kuko ivyo ni ibintu bisaba yuko dusaba ubufasha no muri guverinoma yacu nakare dusanzwe turizi ko turi hamwe mu ronka ndetse n'ifungurwa mu tuduhereza twaba turadufungura kugira ngo leta nkoze nyine ibandanye itwegeza ibibazo nyine byo kutwubakira. Yego twabyize ko leta nkoze yatubwiye twubakira ngo hamwe mu ronka ibindi bifungurwa mu biduhereza kuko turashonje gose. Twarasundi mama tubona ko anezerewe cyane kandi umunezero we uboneka no ku maso kuko aguma mwenyura bidatangaje. Mabuja tukura muse neza. Ego murakoze cyane. Urameze neza? Ego cyane. None umunezero ni mwinshi cyane wiyumva gute? Yo ndanezerewe cyane kuko ngiye kuronka utwojya bugera ari kurara inzara. Oya naho ntubwiye ko ari kurara inzara ko bari kwiranja. Oya sibesha je nari rabuze. Iki gikorwa wowe kuri wowe wacakiriye gute? Ndacakiriye neza. Nakaye kajambo babwira kugira ngo ubatere intege ne mu byo bariko barakora. Ega kajambo no babwira uko badufashije bazokome bafasha n'abandi. Imana ibongera inkomezi. Iki gikorwa cyitwa fasha nawe warafashijwe. Nibaza yuko nawe aho uri ndazi hariho abo wigeze gufasha. Uko nta muntu adafasha mu buzima none umunsi urafashijwe. Ndashaka ubwira abantu benshi bariko bararaba kino kiganiro batarigera bagira uwo mutima wo gufasha kandi bafise ibintu byinshi bofasha kugira ngo abandi bantu tubeho. Ego je cyo babarira bofasha abandi kuko ntibaza aho umuntu ashobora kugera kuko natwe urabona muradufashije kandi turi mu bihe bigoye. Nukuri mbona Imana ibahezagire sinumvikane no bivuga. Biboneka neza turabona impuzu nyinshi z'abana z'abagabo n'abakobwa ariko ibindi bitaboneka baba bagufashije ngaha nibi. Sangibi bampaye umuceri bampaye ibiharage. Uno musi barakubita none ucubiteka atamavuta cyane. Emwe ndi yaranja naho no bijyuko nyene nta ngorane.
Mabuja urakoze cyane reka turabana abandi tubabaze ingene bimeze nawe ugira umunsi mwiza kaze kugutemba neza uzotwama tumesure fresh Imana ibahezagire cyane Imana iguhezagire namwe nyoko turabaramukije cyane mu izina rya Yesu umeze neza namwe murashima yego metura Ego ndabona no munsi aho mwicaye mu rumenga akanyamuneza ni kenshi ku maso ndashanda abaze ikintu cyatumye mushika ngaha neza na neza murazi ko ari gufashwa muri ibintu muri iho washafashwa nawe warafashije mwabo mwacakiriye gute nka mwebwe twakiriye inkama mbo byagenze gute kugira ngo mushike ngaho nabana ko murashaje cyane twanezerewe mu kugera aha anezerewe cyane namwe nyoko kumwabyakiriye yego badutumiye abashatse kuza kudufasha twatereye intambwe rero batubwiye ngo duhurire mu kino kibanza twahashitse baradufashije ikiro cy'agafu imbaraka ibigori sinaravye neza n'ikiro cy'ibiharage barampaye n'agashyuka kuri ndashimye ego aho mubaye hiyo onya mu site ubuzima bwaho bumeze gute bumeze nabi cyane Yivuze nabe cyane ubashatse buva uti ndashaka dusigura ido nitogira ngo abantu bamenye yuko uno munsi hari abari kwaratura bavuga ati nanjye nkeneye kubafasha aba bantu muri ibintu numvise ko bakenye nanjye no bafasha mu iki niki turakenye hariho inzara turi n'ingorane z'inzara kuko imirima yaratwawe ntituriko turarima nta kidufasha ntacyo tugaburira abana barava ku ishuri tukabura icyo tubahembuza urumva aho turicara umuvyeyi akumva umenga nta n'icyo umuvyeyi akimaze imbere y'abana akarembe nako dufise nukuri basha mubandanya mukahongera kutugera ko mukadufasha kuko tukenye byinshi turakenya gaho dukenye byo kurya tukenye nagataye twovuga ati twokwiyungunganya turabe icyo twokora kugira ngo umuryango ubashe kubaho ego ndumva uravuze ikintu gikomeye cyane cerekeye agatahe ariko nashaka mbaze neza ido nido nk'ubu unya hariya muri umuntu avuze tagira atanga umutahe kuko ndabona muri benshi cyane nkiyo bakwiza nawe ushasanga atahaye bakabandi bakagira ishari bavuga yuko badutereranye natwe tugumye twita nicaye nyene ciyo mukenyeza avuze inzara ni nyinshi abana bavuye ku isuri bahita bagwabira nuko nyene babafasize nyene bakaza babaha ubwo buceri hajya ku isuri bakaza bariye naye handi bageze muhira baca bagwabira Imana yaradufasize baca barabahereza ibyo kurya ku masuri baza bariye ico nico gihaye kiradufasa hanini naye handi twadufise inzara ntitugira aho turyama nta gisaswa tufise nta gasuka tufise karagiye n'amazi mwarabibonye namwe sibyo kwirirwa umuntu aravuga cyane urabona n'ubukene dufise hajya mu mahema ntitumeze neza ego ndashaka akajambo kamwe kwimiyabaga yitoye ikavuga ati katuze gufasha bagya abavyeyi bacu kuko simbo si leta yabikoze nabana b'igihugu biyungunganije mutwe muri duke bafise bavuga ati twende gufasha bari abavyeyi bacu nabo bamerewe nabe muri duke dufise tubafashe ndashaka mubabwira akantu kamwe kugira ngo mubatere intege ubu nukuri twasimye kuri abo bana bacu baduhaye ako kantu nubundi barasubira kandi biyungangane batuzanire nkuko bari bongeye kandi kugira kuduha bongeye kandi barondere amaboko imbere barondera akantu badufasa nkuko nyene bamye baradufasa nkuko twaronse ubu ego namwe murafise akajambo kanyuma mwoshirako mama yego me twagomba tubashimire no kuri Imana ibahezagire kandi basubire bahezagire yongere basubiriza aho mwakuye muze mubandanye uko nyene mwibuka abavyeyi babavyaye erega baba twabasize ku ishuri ngo mudufashe uko nyene mubone igihugu cyanyu ko kiri mu ngorane kandi abavyeyi banyu no kuri Imana ibahezagire kandi bongera imigisha ariko ntimugarukiriza aho nyene nubundi murasubira mutugere ko nk'abatagira nkatwe nkanje ndetse nk'utwana tune twiga singira umufasha ndabura umutahe n'ikibazo nyakuba turabaramukije Tabaramukije nanje murameze neza ego nawe berewe cyane murakoze hamwe no munsi n'isabukuru ryanyu happy birthday thank you so Mabuja ndashaka ndababaze neza uno munsi turi mu gihe kwacu gufasha abatishoboye
muri fasha nawe warafashije twashitse hano mu Gatumba nko tubibona mwakiriye abakenyezi benshi cyane kuruta abashingana ni kubera iki byagenze uko bon jewe naje gushigikira fasha nawe warafashije uko nawe barabonye ko baje kunshigikira mu gihe nagiye kuraba abandi bana ariko ndibaza gituma bisunze cyane abakenyezi ni kubera ko turi mu ndwi y'umukenyezi rero tumaze kuba turi mu ndwi y'umukenyezi bien sûr twategerezwa kwashigikira wonyene ego neza cyane ndazi yuko ufise confidence yo kwitwaza ukwezi kwa gatatu so man nuko bimeze uko je ndashaka menye neza kino gikorwa ni gikorwa gishimishije cyane kimeze neza kandi kirati ijisho urakeka yuko strategy y'ibi bintu ni yihe izoshika he uko yeshi birakunda kuba bigahera rimwe kabiri bikabitaka strategy y'ibi bintu igomba kugera he sa jewe cyo nibaza sindimwo mu babitunganya fasha nawe warafashijwe umugabo ngerageje kuraba the way bari organize d'abord urabona ko ari ibintu bifise intumbero urabona ko atari ibintu bakora uno munsi ngo ejo bize bihere urabona yuko ari ibintu bifise ihangiro bifise aho bizoshika je ku bwanje mbona ari abantu ahubwo bari bakwiye gushigikirwa cyane gose kuko urabona yuko bariko bakora ivyananiye abandi bakora ivyananiye abandi no kuvuga urinzi ubona ugwaruka ruja hamwe rugakora ikintu nk'iki ngira ko ndanashimira CEO Saido Nyanka thank you kuri kino gikorwa Raoul merci abantu bose bari muri staff ya fasha n'abafashijwe ndabakunda cyane gose ko bakora ibintu byiza bishimisha n'abandi ego yes Delicia ndazi ko nawe uri umwe mu bariko barakora neza cyane kugira ngo bateze imbere ugwaruka bateze imbere abantu batishoboye n'abandi bana bato bariko barazamuka ndashaka ubwire ikintu kimwe nimba ari impanuro wohanura ku bintu byawe no muzi canke intererano wotereramo wiciyumviro kuri kugira ngo nayo izobafashe gutegura ibindi byo muri kazoza antwa ico nibaza abashitse ngahasi kuvuga yuko bafise byinshi kuruta abandi ekanamba ahubwo nujya mutima basanzwe bafise rero nitwige kugira umutima w'urukundo nta muntu yiga umutima w'urukundo ariko twigire kuri aba bariko barabitwereka aba bariko barabitwereka barashaka kutubera akarorero keza kugira ngo nabajya abandi baba hari ibintu bibaza ngo iyo dufashe ifoto ngo tubadushaka ngo kwiyerekana canke kugira iki oya namba su kwiyerekana ahubwo tuba turiko turashaka kwereka bajya abandi bafise ico botanga ariko batariko baragitanga nabo bagire ico bakora kugira ngo bigende neza kuko aba bariko baratanga ivyo batanga sikuvuga ngo ni byinshi nawe wabibonye si byinshi ariko bivanye n'uburyo bafise ni byinshi cyane gose birenge donc je novuga yuko ari umurengera rero novuga yuko ndabateye intege kandi nongera nibutsa n'abandi bafise ico bakora bagikore vraiment kuko ugwaruka murana ko ruko ruritanga yes bakunze banda TV nko twame tubashikiriza no musi turikumwe n'umuntu ari mu bajejwe igikorwa cyafashwa nawe warafashije ariko imbere byose dushaka abanze yidondore idendo kubata mu munsi bamumenye bite sawa mumeze neza turashima murabereye ijisho cyane mwitwa bana murakoze nitwa Hakizimana ni Cyber kubasanze batanzi ninje mwige muserukizi w'intara ya Ngozi Miss Kogasa Academy 20 fasha nawe warafashijwe ifise vizi yihe mu rungano Okay, nkuko nababwiye ko ndi Miss Muganga hasi naje nka Miss Kugasaka naje nka Vice President wa Fasha nawe warafashijwe Fasha nawe warafashijwe novuga ko muri no mwanya turi umuryango munini umuryango w'abantu bafise imitima yo gufasha nta bantu bakuze barimo turabajene sinavuga ko tumaze kwishoboza ikintu kirekire muga muri bike dufite turagerageza kubisangiza n'abandi rero navuga nkafasha warafashije turafise imbere heza dufite ama activité menshi dushaka gukora dufite projet nyinshi dushaka gukora buke bizogenda neza ego muratubwiye ko mufise projet nyinshi mugomba gukora ariko nanjye ndashaka menye neza uno munsi kuri iki cyafasha nawe warafashije nabonye yuko ngaha anya hari abakenyezi benshi cyane kurusha abashinganahe mwaravye iki kugira ngo mushiremo abakenyezi benshi kuruta abashinganahe bimeze gute okay nta kintu na kimwe twaravye gusa twafashije amafamiye twagira umuryango ugezwe n'umugabo n'umugore n'abana ni kuvuga aha haca haza umugore cyangwa umugabo rero mu isanzwe umugore nibaza ko aribo benshi barungitse muga twarabiye ku miryango apana kuvuga abagore cyangwa abagabo twaravye imiryango twaharuye imiryango ego ndavye neza igikorwa ca mbere cari citabiriwe cyane n'abaririmbyi ariko no musi akaba atabaririmbyi nabonye niki kibazo cyahabaye hagati yamwe nabo baririmbye bimeze gute oya nta kibazo na kimwe cabaye nkuko
baje ubwa mbere usanga ubu babuze umwanya mugabo nabo turi kumwe nabo ku mitima turi kumwe baragize icyo badufasha benshi baragize icyo baterera turabashimiye cyane ego ndabizi neza yuko umuntu afise umutima umuntu afise ubuntu azaho yavuye ntiyoreka gufasha muri kino gikorwa hariho benshi bari inyuma bifuza nabo gukora muri iki gikorwa cyafasha nawe warafashije ndashaka kumenya umuntu ashaka kwinjira muri kano kagwi k'abajene bimutwara iki kugira ngo nawe azafashe mu bandi mu isanzwe niyo mpamvu twagize iri zina fasha nawe warafashijwe twebwe imiryango iruguruye uwibuka wese ko yafashijwe agashaka gufasha imiryango iruguruye ashobora kwinjira kwifatikanya natwe akegera ubuyobozi hama tukamushyiramo akira kuba afite umutima dufite imitima imwe tout simplement ego ndumva yuko ihangiro ni nziza ariko ndashaka kumenya hariho byinshi biza mu gihugu cyacu bigakorwa uno munsi ejo ugasanga byatakaye eske fasha nawe warafashijwe simwe tuzosanga uno munsi tuyibonye ejo tugasanga yarazimye yaragiye okay simvuga ko bagiye bakora uno munsi ejo bakareka ari uko bashaka kudakora biragoye uburyo buragoye bisaba ibintu byinshi kuko ngene nkatwe premièrement turabajene benshi ntabwo dufise muga ukuntu twiyungunganya twoza turakora ibintu tunyarutsa mugabo essentiel nuko uwo mutima tuba tuwufise kandi baba babonye icyo twatanguye ni kuvuga twatanguye iki ni kuvuga turonse n'ibirenze twakora ibindi nibaza ko arico kiba gikenewe ego cyane mbona agenda ahura muri bamwe mwafashije bashimye cyane kuco mwakoze ariko basuye baranashikiriza n'amarira bafise bivaye naho babaye baravuga yuko nubwo bafashijwe ibi hariho byinshi batarafashwa vyerekana yuko ubuzima baye boni bubi cyane bikeneye ko bafasha gusumbwa ngaho rero kwa tuzi ko turi muri leta nkozi leta mvyeyi hariho amafaranga yatanzwe kuri guverinoma yo gufasha urungano nta target imwe mubamufuze kuri ayo mafaranga kugira ngo mubandanye mukora akazi kanyu neza oya kuri uno mwanya sinibaza ko twabikoze kubera ry'amafaranga oya muga kubona twararavye ino site twashatse tubikore n'abandi babibone ko bakeneye gufashwa kugira n'abazobona igikorwa twatanguye n'uwundi azoze afashe abone ko bakeneye ubufasha bakeneye byinshi baba ahantu habi barashikiwe na zijya ngorane nta n'umwe atabizi foko babiha agaciro hama bakaza kubafasha ego apare y'ivyo je nashatse gushika kuki ko mufata y'amafaranga mugashikiriza icyumviro muri guverinoma bavuga ati twebwe turi urungano bwifasha nawe warafashe dukeneye aya mafaranga tuyavyaza umusaruro mu rungano rundi rutishoboye tubahereza imitahe bakore apare yo kuza turabashira duke usanga baneze no muri basanga barasubira kabura okay ajya bahera bavuze uzose projet nziza niwe bazoyiha de toute façon nibabona kiki kintu twakoze ari ciza bazoduhamagara tubereke nyinshi twanditse antuka ni nziza kurusha antuka mwebwe nimwo kwishikira kuyisaburinda ko abarinda ko hamagara cyemwe mushika kuvuga ati mbo twebwe projet yacu ngiyi dushize ku meza zana imitahere dukora ama miliyoni tubanze tuyabakure ko tuyabyaza umusaruro ico ni cimviro ciza cyane tugiye kubyiga nkafasha warafashije Miss Ngozi ndabashimire cyane ko kanya mwaduhaye ariko ndashaka mubwira akajambo kamwe ko ariko baradukurikirana bo bafise ibintu byinshi ariko bikabanana gusohora umutima wo kubitanga kugira bafashe abandi bari inyuma yabo okay akajambo kamwe nobwira abariko barakurikirana Ndaha TV nobabwira ko gufasha n'umutima gufasha mikino kiba kiri mu mutima byinshi sivyo bifasha ushaka ufite gatoyi ukagasangiza n'abajya abandi kandi wa undi azoshima kubera bamwiyumviriyeko urana hajya bararyohewe baza kuri bafunguye kubera icyiyumviro cacu ni kuvuga n'uwundi adafite uwo mutima abyiyumvira ni ikintu gitoyi cyane bavuga mu kirundi ngingo urusato rumwe rw'imbaraga sagwifuka batanu mu magogo voilà gwifuka batanu gute ubwo rusato rutoyi tutogwifuka twese antake dufite byinshi wibutse kuri ufunguye wibuke wa wundi ati yiriwe adafunguye wibutse kumena indya wibuke wa wundi aja kubitora ego Miss Ngozi tubashimire cyane so akajambo kamwe kaza kuri bakozi ba Ndaha TV tubasezere twongeye twifuriza ibihe byiza akajambo ni kandi nyene mubandanye mufasha kandi mandanye mugiye subscribe kuri Ndaha TV nta kindi n'ama like n'ama comment menshi kubatakuza akazina mu wamwitwa nitwa Ishimwe Milajo Ishimwe Mila Joie Mila Joie
wari mu bateguye iki kirori cyafashwe nawe warafashije ariko nishimye cyane kuko ibintu byagenze neza ni ishusho ryiza ku gihugu ku bana b'igihugu muri kumurakora neza ndashaka kumenya nirihe hangiro nihe target muri kumurakora kugira ngo tumenye neza abandi bana b'igihugu tubazane gute aho tushaka gushika ni kuvuga afite ico gikumire twatoranye ngaha umwe wese ico yaje gukora muri ibi byafasha warafashijwe twaje ngaha kugira twerekana urukundo kuko umwe wese ahageze kuri no saha yarafashijwe rero icyo gituma twavuze ati fasha kuko nawe warafashijwe rero umva abatwo turafasha ejo nabasha gufasha abandi rero dushaka kugera dushaka gufasha abandi bantu bose aho twoshaka kugera kandi ni nkuko turakeneye n'abantu badufata mu mugongo abantu badushigikira kandi turashaka n'abandi bantu bo kwiyongeramo bose umuntu asanzwe afise umutima w'urukundo nta kintu kimwe kidashoboka rero twavuga ati umunsi niba afise umutima w'urukundo reka dufashe abo tubona yuko bahuye n'ingwara zitandukanye kuko n'ubuzima bego aho dushaka gushika rero ni gufasha en fait ico twaje ngaha ni gufasha tubisunitswe n'umutima w'urukundo ego ivyo nabonye si ibintu bisaba uburyo butoye kuko gufata imiryango 150 hafi amajana 2 ukayiha ibintu byose bagashima impunzu n'ivyo gufungura si uburyo buto nagoma maze nibihe bisata canke nihe naya imashira hamwe abashigikiye muri kino kintu oya nta na kimwe kidushigikiye umwe wese nababwiye twese twisukwa n'umutima w'urukundo rero umuntu ubuzi yuko wowe ufise nk'akantu wowe barabitse uvuga ati nzogakoresha mu bintu kanaka ubona yuko muri uwo mwanya bikenewe ko wofasha undi muntu kuko ufashije uwundi nta kintu na kimwe tuganya en retour ariko uko tubafashije nabo bazofasha abandi kuko naho tugeze twarafashijwe ego umva nta kintu na kimwe dushigikiye byose biva kuri twebwe nyene rero akantu ushaka kubaza ni kama kugira ngo winjire neza mu muryango wafasha nawe warafashijwe uwo cyahe bisaba iki ntaco bisaba just umutima w'urukundo ufise umutima w'urukundo wo gufasha mose arahawe karibu ego tubashimire cyane murakoze kukaya maduhaye sivyo ego namwe murakoze cyane ego nkuko mwabibonye ibintu byari bimeze neza ibintu byari bitomoye cyane kandi ni ibintu by'inyigisho bifasha cyane so nkanda TV no munsi tugarukirije ngaha ibintu bihereje hano ndibaza mwaravye cyane ivyo batanze mwumvise inyigisho bashizezemo mwumvise amajambo yabo bafashije ico bagona ingene biyumva so ndasavye mugire subscribe like share na comment kubiganiro vyacu kugira ngo muze mubandanye mukurikirana n'ibindi vyiza nk'ibi kugira ngo dufashe ugwaruka kwiyungunga no kuyubaka mu mutwe so kuri mikro yari Elma Loving nyuma kamera nayo twari kumwe na Dosia so mubandanye mudukurikirana ciao ciao